Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Emmanuel Nyongeko. Ikazanirwa nyunshi namwe bakunzi ba radio RPA ijwi ry'abanyagihugu mwahisemwo kubana natwe muri ano makuru twabateguriye kuri uno munsi wa gatanu igenekezo rya 17 Kigarama umwaka wa 2021 mu nkundire ndayahere kuri zino ngingo nkuru ashimikiye ko ubwoko bw'iperereza ry'u Burundi ngo baruriko rurategura irementanya mu ntumbero yo guhuvya amatohoza ku bijanye namwe mu madosiye harimo urupfu rw'umunywanyi w'umugambwe CNL aherutse gusandaba nyuma yo kuborezwa igufa n'inzego z'ubwo bwoko bw'iperereza nyene muca mu byumva mu ntango zano makuru abantu barenga 250 nibo basanze baranduye umugira wa COVID-19 mu kiringo cy'umunsi umwe gusa ivyo bikaba biri mu cegeranyo c'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kurwanya sida cyo kuri uyu wa 15 Kigarama navyo nyene twabibateguriye mu kanya idonido ryano makuru. Narimeje kubabwira mu ngingo nkuru zano makuru hari irementanya ririko rikorerwa mu rwego rw'iperereza ry'u Burundi rigamije kuzimanganya ukuri ku madosiye abiri akomeye byose bikaba biriko bikorerwa kuri dosiye y'urupfu rwa Augustino Matata umunywanyi w'umugambwe CNL aheruka kwitaba Imana nyuma yo gusinzikarizwa ubuzima n'urwego rw'iperereza. Inkuru tubaza Eroge Divin Remesha. Uwo munywanyi w'umugambwe CNL yari yafashwe igenekezo rya 16 Munyonyo muri zone ya Buringa komine Gihanga intara ya Bubanza yafashwe n'abakozi b'urwego rw'iperereza. Amakuru FPA yaronse nuko Matata Augustin yagiye gufatwa n'uwitwa Alexis Ndayikengurukiye batazira Nkoroka ari kumwe na Joseph Mathias Niyonzima batazira Kazungu baherekejwe n'abasanzwe babagendanira batwawe n'imiduga ibiri yo mu bwoko bwa Toyota Hilux. Ayandi makuru FPA ifise nuko uwo Matata Augustin amaze gushikanwa mu rwego rw'iperereza yahasanze uwundi muntu bavuga ko ari we yamwagirije gutunga ibigwanisho bo muko ari babiri ngo barasinzikarijwe ubuzima bikomeye uretse kubakubita amahiri ngo bo baranabashirako insinga zirimwo umuyaga nkuba. Ivyo vyose bakabikorerwa babashize ibishambara mu kanwa badashobora guhema neza. Mu mwanya bariko barasinzikarizwa ubuzima urwego rw'iperereza rwarasubiye kuja mu rugo rwa Matata Augustin kurondera y'ibigwanisho barahebura baca baja kubandanya babasambisha babasinzikariza ubuzima. Ni muri uwo mwanya magara yabo bafungwa babiri yamera nabi bararemba bikomeye. Inyuma y'iminsi 11 Matata Augustin yari amaze mu bitaro vyitiriwe umuganwa Rodoviko rwa Gasore akaba yahavuye yitaba Imana kuri uyu wa gatatu igenekezo rya 15 Kigarama 2021. Mu rwego rw'iperereza akaba hari impari zikomeye bamwe bakabona ko ivyo vyaha bikomeye vyobazwa abantu batatu bafise uruhara mu ruvugo wa Matata Augustin aribo Museremu Alfred Innocent atwara igisata c'umutekano wo hagati mu gihugu, Alexis Ndayikengurukiye batazira Nkoroka hamwe na Mathias Joseph Niyonzima batazira Kazungu. Ariko kubera abo bagabo batatu ari bantu bakogwa ko hoba ariko hategurwa abandi bakozi b'iperereza bokwegekwa ko ugo rupfu n'ubwo bubisha. Ivyo navyo bikaba bigamije kuzimanganya amatohoza ku yindi dosiye ikomeye. Ni inkuru tuzogarukako. Eroge Divin Remesha tubanganiriza mu bijanye n'intwari bereye abakozi bo mu gisata kijeje gutanga impapuro z'amatongo titre foncier mu rurimi rw'ikinyamazuru bamaze amezi 6 bataronswa umushahara wabo bariko bararenganywa na leta. Bivugwa na Erari Nibizi yahoze arongoye imwe mu masendika y'abakozi ahanura abo bakozi kwitura ubugenduzi bukuru bw'akazi leta nayo akayisaba guhemba abo bakozi igatako ikanashirako indishi y'akababaro. Umviriza Erari Nibizi. Iyo nyifato ya leta yo kudahemba abakozi bo muri titre foncier ni ngendo mbi kandi abakoresha bamenyera bibagira ingaruka mbi ku bakozi. Mu bisanzwe agahembo k'umukozi gategezwa gukurikira iyo yakoze ukwezi guheze kubera nawe iyo atakoze ntibamuhemba. Mu gihe rero umukozi akoze ntahembwe urumva ko leta ibihohoteye agateka kiwe kubera yuko nimba afise ideni muri banke baheza bakarimukata bakaguma bamwandikira yuko aheranye mu gihe ageze kuyaronka bakaca bamukata bashizeko n'inyungu mu gihe hageze kwivuza ntaho aronka yikora. Ari naco gituma iyo leta yakoze ibintu nk'ivyo abakozi bo kwihuta bakitwarira leta
urabona abakozi bo muri ivyo bisata kenshi usanga n'amasendika batayashiraho kuko batinya yuko abakozi boca bahohoterwa n'abatwara amasendika boca bahohoterwa arico gituma jewe kubwanje nohanura abakozi ko bokwiringaniza mu masendika sendika ikabavugira uko umwe wese aja kwivugira ca kabiri nuko boheza bakashikiriza neza ico kintu kibagoye bikenewe no muri sentare bakaja muri sentare y'akazi cyo nohanura nabo abakoresha mu gihe binjije amahera ku kwezi ku munsi iyo batonze abo bakozi binjiza amahera mu kigega ca leta nibasubiza amahera yabo iyo amahera yinjiye yategerezwa nayo kuheza akagira ingaruka nziza ku mukozi niba barihe badashoboye kubarihanaho nibavuge neza ingene vyagenze barabe mu gihe cyo kuyariha bazoyarihe bafisemwo n'inyungu babahaye kuko ivyo bafata navyo kw'ideni babibaha kw'ideni bigakenera inyungu batanga ivyo rero n'ukurenga amategeko nibashikire n'ubugenduzi bw'akazi buheze bugira ico bukora naho bukora bike uwo yari Erari Nibizi yahoze arongoye imwe mu masendika y'abakozi kwinjiza mu gihugu imbuto z'ibiterwa bitandukanye canke imiti yavyo biciye mu nzira za magendo nivyo ntandaro y'igabanuka ry'umwimbo mu gihugu ivyo byashikirijwe n'umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa gatatu Deogide Rurema arongoye ubwo bushikiranganje avuga ko hagiye kuza haratangwa impapuro biciye mu buhinga bwa none mu kurwanya abinjiza ibintu babicishije mu nzira zitemewe n'amategeko igikorwa avuga ko kizokurikiranwa n'ikigo OBR kuva mu kwezi kwa 0 umwaka uza w'ibihumbi 2022 umviriza Deogide Rurema n'umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi hamwe n'ibidukikije iyinjiza mu gihugu ibiterwa harimo imbuto imiti y'ibiterwa n'ibindi bikoresho kenshi bituma indwara n'udukoko twonona imirima yinjira bigakwiragizwa hose umwimbu ukagabanuka ukatakaza n'akanovera mu gihe byinjiye hadakurikije amategeko agenga urudandazwa mpuzamakungu ufatiye ku byo kurwanya indwara cyo gituma twatunganije ikiganiro kijanye n'impusha zo kwinjiza ibiterwa imiti y'ibiterwa n'ibindi bikoresho biciye mu mugambi w'umuhoro umwe wemejwe mu rudandazwa mpuzamakungu kugira tumenyeshe abenegihugu bose kubwo rudandazwa wisunga amategeko ibyinjizwa bitegerezwa kuba bifise impapuro ziranga ko bimeze neza kugira rero bigende neza impapuro zose zahora zitangwa zandikishijwe mu buryo busanzwe no kuvuga iminwe ubu zitegerezwa gutanga biciwe mu muhora umwe wo mu buhinga bwa none ubushikiranganje bw'uburimyi bworozi n'ibidukikije bukaba bwasabye ikigo cy'igihugu kijejwe kwegeranya amakori OBR kugira gikore ico gikorwa tubifashijwemo n'ishirahamwe Trademark East Africa amasezerano rero akaba yaciye aba hagati y'ico kigo OBR n'ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe ubudandazwa n'iterambere KIMSET ico gikorwa carakozwe kandi catumye turonka urupapuro twita uruhusha rwo gukura hanze ibintu mu burimyi ubushikiranganje tujeje ubwo buhinga bwa none twita mu kinyamazuru gishe unique electronique bukaba bugiye gukoreshwa kuva mu mwaka uza mu kwezi kwa mbere mwaka 2022 muti none akarusho ubwo buhinga buzanye n'akahe bizokorohera abagira ubwo rudandazo kuko bazotanga ibyo bakeneye kwinjiza rimwe gusa kandi bije mu muhora umwe bizofasha mu gukurikirana neza ibyinjira n'ibisohoka abagira ubwo rudandazo ntibazotakaza umwanya mu kurondera impusha gutyo baronka akanya ko gukora iyindi mirimo Deogide Rurema arongoye ubushikiranganje bw'uburimyi ubworozi hamwe n'ibidukikije RPA Amakuru yagiye arerekana ko itegeko ry'ukororera ibitungwa mu mpongore ridakurikizwa hose aremezwa n'igipolisi cy'u Burundi nkuko biri mu rwandiko umugenduzi mukuru w'igipolisi yaraye yandikiye indongozi mu gipolisi mu bice bimwe bimwe by'igihugu ngo biribonekeza ko iyo ngingo yatanguye kuja mu ngiro kwigenekezo rya 4 Gitugutu uno mwaka itubahirizwa na bose uyu mugenduzi akaba yasabye rero abajejwe intwaro hamwe n'umutekano guhana abatayubahiriza hisunzwe itegeko ryashizweho
aha mwamenya ko mu mezi abiri arenga aheze iryo tegeko ritanguye gushirwa mu ngiro abanyagihugu batandukanye bagiye barashikiriza kuri radio RPA ko hibonekeza akamwana wa mama gakorwa n'abajejwe intwaro babarongoye mu kureka ibitungwa by'abategetsi bamwe bamwe b'igihugu bigaturutswa ku misozi atakibitangira ariko ivyabo ntivyemererwe. Muriko mukurikira amakuru ya radio RPA ijwi ry'abanyagihugu mu kanya turatandukira igisata c'amagara y'abantu. RPA mu gisata c'amagara y'abantu ntibikira gaseseshwa no muri umugira wa COVID-19 urabandanya kurandagata mu Burundi ku murindi uteye ubwoba. Mu masaha atarenga 28 gusa abantu barenga 250 nibo basanganywa ko karanda nkuko biri mu cegeranyo c'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kurwanya sida cyo kuri wa 15 Kigarama umwaka wa 2021. Ico cegeranyo cerekana ko benshi muri bo banduriye uwo mugera mu gihugu c'u Burundi. Ni nkuru tubaza Eric Niyonzima. Mu kiringo c'amasaha 28 gusa abantu bangana n'amajana 279 no batowe umugera wa COVID-19 kuko bishikizwa n'icegeranyo c'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu cashizwe habona kwa 15 Kigarama umwaka wa 2021. Kubw'ico cegeranyo abantu amajana 214 muri abo basanganywe akaranda ka corona nabanduriye mu Burundi. Nayo 65 basigaye nabari baje bavuye mu bindi bihugu. Aha ubushikiranganje bukamenyesha ko muri abo 65 abagera kuri 25 baje bavuye mu gihugu kibanje ca Kongo yahani intwaro rusangi. Nayo 40 bakaba baje bava mu gihugu ca Tanzania. Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu burongera bukavuga ko mu kiringo c'imisi ndwi abandura umugera wa COVID-19 biyongereye ku rugezo rurenga gato amajana 392 kwijana mu gihugu cose. Muri kino gihe rero mu biro bitandukanye mu gisagara ca Bujumbura henshi igice kinini c'abakozi ntibagitonda kuko basanganywe umugera wa COVID-19. Aha twovuga nka bamwe mu bakozi b'ishirahamwe HCR bijejwe ivy'impunzi co kimwe na bamwe mu baganga bo ku bitaro by'abasirikare mu Kamenge. Kubera rero uwo murindi munini wabandura umugera wa corona ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwaraye bugenye ibindi bibanza bitandukanye byo kwipimishirizamwo uwo mugera mu gisagara ca Bujumbura. Ivyo navyo akaba ari nk'ivuriro ryo mu Ngagara, iryo ku Mutakura, Rubirizi, ku bitaro vyitiriwe umuganwa Karede mu Kamenge, ivuriro ryo ku Musaga hamwe rero n'iryo mu Kanyosha. Iyo ngingo yo gutanguza gupima ako karanda muri ivyo bibanza ikaba yashizweho mu ntumbero yo guhimiriza abanyagihugu kwipimisha no kuborohereza muri ico gikorwa. Arakoze Eric Niyonzima. Mu makuru avugwa mu by'ubutunzi, ubutunzi bw'u Burundi ngo butera busubira inyuma nk'ibirenge ku rugero ruteye ubwoba mu gihe biboneka ko abategetsi bari kwisonga ry'igihugu badashoboye guhangana n'ibibazo nyamukuru. Mu kigabane cahariwe ubutunzi bw'igihugu icegeranyo cihweza ibijanye n'intwari ibereye cashizwe ahabona kuri wa kane n'urunani ruhurikiyemwo amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike force cerekana ubushobozi buke bw'iyo leta mu gutorera umuti bimwe mu bibazo bituma ibintu biyangara. Bikuru mu biri muri ico cegeranyo na Dani Claire Iratwumva. Ikibazo kijanye n'amadeni ya leta atera yiyongera hamwe n'ubukene bw'amafaranga y'agaciro, ivyo bibazo nivyo abahinga mu by'ubutunzi badasiba gushira ahabona kandi bisa n'ivyataye kuwa amazi ubutegetsi bwa Gitega. Nkuko icegeranyo cihwejwe uko ibijanye n'intwaro ibereye mu kwezi kwa Munyonyo vyagenze kivyerekana. Muri ico cegeranyo ihuriro Foske riributsa amakenga yashikirizwa n'abahinga mu bijanye n'ubutunzi ku bijanye nuko amadeni ya leta aguma yiyongera cane bimwe birenze urugero, uko amabanki y'abikorera utwabo akubitirwa kwishura amadeni ya leta kurusha gushigikira imigambi y'abikorera utwabo, hamwe rero n'ikena ry'amafaranga y'agaciro ryabaye ndanse. Ivyo bimenyetso sindamusiga bikaba mbere vyaranashikirijwe n'abo bahinga mu biganiro bijanye n'iterambere vyatunganijwe n'umukuru w'igihugu ubwiwe ku magenekerezo ya 18 na 19 Munyonyo uyu mwaka. Kubw'abahinga mu by'ubutunzi amadeni ya leta aguma yiyongera mu gihe amafaranga leta ishira mu migambi ituma ikigega kibomboka ari make. Ibishobora gutuma rero leta ibandanya yongereza amadeni idashobora kwishura. Ku bijanye n'amafaranga ava mu makori, abahinga babona ko amafaranga yinjira mu kigega ca leta ari make cane ugereranije nayo itanga kugira ngo igikorwa c'igisata OBR co gutoza ayo makori kiranguke nk'uko ico cegeranyo kivyerekana.
mu gutorera inyishu ivyo bibazo abo bahinga basaba ko leta yogabanya amafaranga ikoresha hamwe n'ayo madeni igashira imitahe mu bisata bituma amafaranga yinjira ari menshi mu kigega nk'igisata c'ubutare, ikongera ikanagabanya amafaranga amashirahamwe ya leta akoresha. Aha abo bahinga banasavye leta gushiramwo inguvu ngo igisata c'amakori gishobore gukoresha ubuhinga bwa none. Ku bijanye n'ikena ry'amafaranga y'agaciro ryabaye akayobera abahinga kandi ribangamira ubutunzi bw'igihugu n'ubw'imiryango, abahinga basigura n'akababaro kenshi ko mu gihe igihugu kidashobora kwinjiza bene ayo mafaranga biciye mu gushora ibidandazwa mu makungu, atayindi ngingo nimwe ishobora gutuma ico kibazo gikemuka. Ikindi kibazo cashikirijwe n'abahinga mu by'ubutunzi nuko abafise ubumenyi mu bisata bitandukanye bihitiramwo kwigira kuba mu mahanga. Kuri ico ihuriro Foske riranegura ko naho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye asa n'urajwe ishinga n'ico kibazo, bigaragara ko atanguvu ashira mu gukemura ibituma ico kibazo cibonekeza. Aha bakavuga na cane cane ikibazo cyo kubaho neza kw'abakozi hamwe n'ibibazo by'umutekano bituma abarundi bahitamwo kuguma mu mahanga. Mu gisata c'imibano, ikibazo c'ibura ry'umuyaga nkuba ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke gisa n'icabaye akananira abahinga. Abanyagihugu bavuga ko ivyuma bita transformateur mu rurimi rw'igifaransa bifasha mu gukwiragiza umuyaga nkuba mu makaritie bidasiba gusha, ibituma abanyagihugu baguma mu mwijima. Ni inkuru ya Eroge Kwizera. Ibyuma bisanzwe bitanga umuyaga nkuba ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke, ibyo bita transformateur mu gifaransa, byose hamwe ni bitanu. Kimwe kiri mw'ihinguriro Buseko, ikindi ku isoko rikuru, ica gatatu ku bitaro, ibindi bibiri bisigaye bikaba biri muri quartier SOS hamwe no kwa Buramatari. Nk'uko amakuru dukura ku mugwa mukuru w'iyo ntara abimenyesha, bibiri muri ivyo byuma no kuvuga ikiri ku isoko hamwe n'ikiri muri quartier SOS nivyo bikunze gusha. Ivyo byuma akari navyo bitanga umuyaga nkuba mu gice kinini cyane ufatiye kuri bitatu bisigaye. Transformateur iri ku isoko nkuru ya Cibitoke, nk'uko isoko ryacu ribandanya ribimenyesha, yashizweho ku munsi wa kabiri mu gihe abo isanzwe irahurira bari bamaze indwi zibiri atamuri bafise, kuko iya mbere yaheruka gusha. Transformateur iri kwibarabara ry'umunani muri quartier bita SOS nayo ikaba yaraye ihiye inyuma y'indwi zibiri gusa ishizweho. Ni mu gihe yari yasubirijwe abanyagihugu bamaze ukwezi kurenga ata muyaga nkuba bafise. Abanyagihugu bo ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke aho bigeze baribaza nimba ikibazo coba gihagaze ku bukomezi budashemeye bw'izo transformateur babazanira, canke ko zoba ziturirwa n'abagizi ba nabi. Basaba abaserukira ishirahamwe Regideso muri iyo ntara kubaronsa ibyuma bikomeye na rijya igisagara gitera caguka. Uruganda rwa RPA turashobora kuronka abarongoye Regideso kugira batange umuco kuri ibyo bibazo biri mu ntara ya Cibitoke. Eroge Kwizera. Imbere yo gusozera tubabwira inkuru ivugwa mu bijanye n'impunzi, aho igihugu ca Tanzania kiri mwisekeza ryo kurondera abarundi badafise ivyangombwa byo kuba mu ikambi ya Nduta. Bamwe muri bo basubizwa mu Burundi, abandi nabo bakajanwa gupfungwa. Elvis niyo mwungere arabitubwira ku muriri. Iryo sekeza ryo kurondeza impunzi zo mu ikambi ya Nduta zidafise ivyangombwa ryatanguye ku munsi wa kabiri uheze. Izo mpunzi zivuga ko hari aho baza kubasaka amasaha y'ijoro. N'abantu batagira amafomu, n'abantu bafite amafomu mugabo baje nko kwamukana canke nk'uwo barakurikiye nko mu gihugu canke nk'inyuma y'inkambi, baca baza mu mw'ijoro umusaka, batwaye abamama, abapapa n'abantu bakuba. Muri izo mpunzi bamwe bari bakirondera ubuhungiro, abandi nabo nabaheruka
kugaruka mu ikambi kubera umutekano muke. Muri abo bafatwa bamwe babasubiza i Burundi abandi bakaja kubafunga. Abo bose rero bavuga yuko bose ari kubaca batwara kuri frontiere abandi nabo bakaja kubafunga, ntawuzi amakritere bafata baba baja mu gasho no kuba batwara ku mupaka w'u Burundi. Igitigiri kimaze gutwarwa ntawe ushobora kukimenya kuko hariho abo batwara ijoro. Impunzi zisaba ko umukuru w'igihugu ca Tanzania ko yobareka kuko nawe nyene yariyemereye ko hari abahunguka mu Burundi mu nyuma bagahohoterwa. Igihugu ca Tanzania kikaba gihaye indaro impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi 127. Elvis niyo mwongere urakenuye. Ni hano rero bakunzi mwese ba RPA duciye dusozerera amakuru yo kuri uno munsi wa gatanu igenekerezo rya 17 Kigarama umwaka wa 2021. Mwakoze mwebwe mwari kumwe natwe, ngakengurukira kandi abamenyesha amakuru bayatororokanije gushikaho muyumva, hamwe rero n'abahinga b'ivyuma bakoze ibishoboka kugira ano majwi ashobore kubashikira. Kuri mikro yari Emmanuel Ningeko, nkaba ndabasezeye ndabifuriza amahoro atangwa n'uhoraho.